Baramukije ndayifuriza amahoro y'Imana abane namwe umwe wese bivanye naho aherereye. Nkuko bisanzwe nyene muri kumana n'imbona Irene asanzwe bategura ibiganiro bijanye n'ingo n'imiryango. Hama uyu munsi nabategura ikiganiro kivuga giti kurangiza k'umudamu. Kurangiza k'umudamu gutandukanye cane no kurangiza k'umugabo. Kuveresa k'umudamu gutandukanye cane no kuveresa k'umugabo, kuko umudamu wewe muri ku imwe arashobora kuveresa n'inshuro zirenga 3 canke 4, kandi umugabo wewe iyo avereshe biba birangiye. Kaze rero kuri Kuryosha Show TV, utarakora subscribe ayikore kugira ngo tuzohore tujana mu biganiro bya buri munsi kugira ngo ikiganiro cyo cyose nkoze aca kibona muri notificative, hanyuma akakiraba kimushishikaje akakiraba, kitamushishikaje naho akakireka, kuko abantu ntibanezerwa n'ibintu bimwe. Hama rero mbisabire utarayikora, utarakanda subscribe canke s'abonner via telefone yiwe ayikore. Uyu munsi rero nabategura ikiganiro kivuga giti nkuko nabivuze mu ntango, kurangiza k'umudamu, kuveresa k'umudamu kutandukanye cane kure no kurangiza k'umugabo. Murabizi neza yuko umugabo iyo arangije, iyo bagiye mu banga yo mu gitanda akarangiza, wewe biba biheze, kubera murabona yuko igitsina c'umugabo cyangwa n'igitsina c'umugore ibintu bitandukanye kandi biratandukanye kure. Umugabo ni igitsina gishukwa biboneka kandi caheza naho nyene bikaboneka, ariko umudamu ni igihimba kiri indani cinyegeje. Iyo ashutswe sivyo ubonesha amaso, cyane iyo arangije naho nyene biragoye. Hama murabona yuko iyo muri mu kabariro mihogo cyo mu gitanda, nama nababwiye misi yose nzohora ndabicisha mu gihe mvuze kwibanga ryo mu gitanda. Ibanga ryo mu gitanda bisaba tegurana neza, mutegurane neza cyane ku buryo mwese munezererwa ico gikorwa. Mumaze gutegurana neza, hama mukatangura igikorwa, murabizi neza ko habaho kuveresa. Umugabo akaveresa n'umugore akaveresa canke akarangiza. Nababwiye rero ku mugabo hoho iyo arangije ni ibintu bice biboneka ubwo nyene. Arangije imvyara bibonda y'ibiragwa, ukabona yuko ubwa mbere arifashe umurego, ariko yarangije igasubira areta initiale. Aho ku mudamu nawe, umudamu kandi iyo umugabo arangije ni ngombwa arayikura mu gitsina c'umugore akagikuramo. Ariko rero bitandukanye kure no kurangiza k'umudamu. Umudamu murashobora kubikora, mukabikora wekora, mugakora akaryoherwa akarangiza. Iyo arangije niho cabwira umugabo ati je ndarangije, kura y'igitsina ntibikunda, ntibishoboka. Ahubwo arangije kurya ivyishimo vyiwe bigeze ku ndunduro akarangiza, umugabo wewe humva we ntaba yarangije, aguma penetra. Amaze kuguma penetra rero n'ubundi ubushuko burongera bukagaruka aho nyene. Wewe ntibuteba ku mudamu iyo bamaze kumushusha neza, ububobere bukagaruka, ukongera ukabandanya, noneho ivyishimo bikongera bishika ku ndunduro, akongera gaheza. N'ubundi umugabo atararangiza, n'ubundi akabandanya penetra ku buryo n'ubundi yongera gaheza. Ari hahandi umuhungu ashobora kubaza umukobwa ati mbega sheri, mbega nturarangiza, bimeze gute? Ahubwo ati oya sindarangiza. Hari igihe rero kurangiza kugira nka 3 canke 4 kuba kutarahera, bikaba biba ngombwa yuko umenga uzowumusigiye umushuko, kuko kurangiza kuveresa kwa 4 cyangwa kwa 5 ku mugabo ateba kurangiza, hari igihe kuba kutarahera. Akaba mubwira ati nukuri ntago ndarangiza, raba
unkorere kugira ndangize nko kumugore arangize kuveresa ku nshuro ya 4. Rero umugabo akaca guma yibaza ngo umugabo wanje arateba kurangiza, kumbe yarangije irya mbere n'irya 4 n'irya 3 yarageze nko kwituro ya 4 kandi wewe utari bwagire gute utari bwarangize. Ariko ivyo bikunda gushika ku bukubwa kabiri kuduga kuko murabizi neza yuko ku ya mbere ariko inyaruka. Rero niyo mpamvu niho ndababwira ati kurangiza k'umudamu kutandukanye kure cyane nuko umugabo kuri babagore barangiza batihezamwo umunezero. Ku muntu atihezamwo umunezero, ku muntu akunda umunezero, ku muntu akunda kuryoherwa gushika ku ndunduro, c'est-à-dire yendwa neza, arashobora kurangiza 2, 3, 4 muri ku imwe rudende. Birashoboka kandi birashoboka cyane. Hama ndabahamagarira n'ubundi n'ukuri ndabisubiramo abantu b'ukuri bakurikirana ibiganiro byanje nuko atarakora subscribe ugasanga nka video irakwije nk'ibihumbi 10, 5,000, 2,000 ukayica ko nyodakoze udakanze subscribe. Reka inzigo n'umutima mubi, mureke inzigo n'umutima mubi, mukore nyene ndabazana ibiganiro bibafasha canke nanje bimfasha, namwe nimumfashe mukuri yo subscribe kandi namwe muzoba muyifashije muyikoze kuko iyi channel izobategura ibiganiro byinshi bijanye n'urukiza go mu ngo, bijanye n'urukiza cane go mu ngo. Ego ntakona natanguriye cyane mu kubijanye n'ibanga ryo mu gitanda kuko naryo nyene nibanga rimwe riri mu bintu byo mu ngo, kandi iryo banga ryo niryo rinahambaye gusumba ayandi mabanga nubwo biruko. Ego hama ndabashishikariza rero gukora nasho n'ikindi cigwa ntajo. Mubake ingo zanyu, muzubake neza kuko niwo mushinga w'iterambere. Iterambere ihera mu ngo rikabandanya muri sosiyete tubayemwo rigashika no ku rwego rw'igihugu. Ni kwa kundi ko gufasha president kujya nyene president avuga ngo ni mukore kugira duzoshike muri 2040 tumeze neza ari igihugu giteye imbere. Iterambere rya mbere rizohera hajya mu rugo rwawe. Ni uzoshishikariza umudamu wawe gukora, ni uzoshishikariza abana bawe gukora, ni uzotanga indero b'abana baregwe neza bakure neza. Urugo rwose rero ruko rurumva bino bintu ncisha hano, nimushishikariza abana banyu gukora, nimushishikariza abana banyu kugira indero, nimushishikariza abana banyu canke umuryango wawe kwiteza imbere. Ni witeza imbere witejeje imbere wowe ubwawe, uteza imbere umuryango wawe uvamwo, uteza imbere n'igihugu komokako, kandi niho urugo niwo mushinge wo gutera imbere no ku rwego rw'igihugu. Rero ndabashishikariza rero kugira ingo nziza, ingo zirimwo amahoro n'urukundo n'umutekano, byose nimwe byagenda neza n'igihugu kizogira gute kizotera imbere. Hama nongera mbasaba n'ubundi ku bantu bifuza kunshigikira, ndifuza yuko ingo nyinshi no kwizotera imbere. Ndifuza ko ingo nyinshi zobana mu mahoro n'urukundo n'umutekano. Hari abantu benshi bifuza ko tuganira, je kandi nifuza kuba umugenzi w'abantu bose, wa mugenzi w'inseruka rukambye, wa mugenzi ushobora kuza kuganiriza mu gihe ubona byanse mu rugo, mu gihe ubona urugo rwawe ruko rurabomoka, mu gihe ubona yuko hari impanuro ukeneye. Nico cifuzo canje rero yuko nshobora kuronka aho gukorera, abo bantu bagire aho bansanga tukaganira, nkababera inshuti, nkababera umuryango, nkababera nk'abakansaringa. Gukansaringa hari abatavyumva, wa wundi ushira ibibazo byawe hanyuma akaguhanura mugahanurana, hanyuma urugo rwawe ukagubaka neza ari urugo ruzira inzankane, kwa rugo rutabomoka, yama divorce akagabanuka. Kandi yama divorce niyagabanuka tuzoba tuko turatera imbere. Awifuza kunshigikira rero inimero yanje canke groupe irahari kandi irimo abantu batari bake. Abifuza kunshigikira rero bonyandikira cyangwa bakantelefona kuri WhatsApp, hama tukabashira muri groupe tugafashanya tugatezanya imbere, kuko urugo rumeze neza niryo terambere rya mbere ryo ngaha kwisi canke kuko niho handi ijambo ry'Imana rivuga ati urugo rwiza ni ijuru rito.
hanyuma ikindi naco n'ubundi ndadandaza ibintu vy'imiti, imiti izana amazi, izana amavangingo, izana ububobere mu gitsina c'umudamu, imiti ituma utarangiza vuba ku muntu w'umugabo, igutera gushukwa mu gihe atabushake wari ufise, akaba ariyo ituma utarangiza vuba. Hakaba hariho n'amavuta avura ibihere, urubandu, amatashe, amaribori, amavuta yose arahari. Ubikeneye rero yonyandikira kuri WhatsApp ni plus 257 69 65 69 14. Akamenyetso ko guteranya 257 69 65 14. Ndabashimiye rero umuntu mvije kino kiganiro gushika hano atarakora sabu ayikore, muzoba mukoze. Thank you, ndabakunda cyane.